mugabo hari ikintu cigeze kuba kera nkiri umwana. Mugenzi waje aragira akamareza gatoya, umwana w'umugenzi wawe. Umwana w'umugenzi ndabura ico ndamufasha yeje bimurabe mu badi, ndavuga ati coma nkamenya ko kugira, nkamenya kuvura, akaba umuntu nkabiye. Biroroshe ko muganga none? Umugwara kugira ko anyotewe cane cane, aja kuntuze komanda. Donc kenshi intuze hyperglycemie iyo umuntu arinze agira intoze, donc agira amareze hamwe iboneka cane. Vraiment mwihutanira kwa muganga ko no kugira ngo ikintu uwo muhanyo usanga bidakunda kwanyu, hari igihe usanga bidakunda kwanyu. Umuntu ari normal, igisukari donc ico twita glycemie ntija hejuru ya 6.4 ml par litre, kandi ntija munsi ya 4.3 ml par litre. Hypotension nayo kenshi usanga umuntu ashobora kugira ibizunguzungu, akameneka umutwe. Salut tout le monde, muraho murakomeye, j'espère yuko meze neza, muguwe neza, mushimana uko natwe dushimana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro, nkaba nagendeye ibitaro uno munsi ndi kumwe n'umu docteur agomba tuyagire. Bamaze iminsi bariko baragira campagne yo gupima hypertension, ni hypertension na diabete. Nshaka rero tugushobora kuganira muri kino kiganiro, turaganira igituma bahisemwo kugira iyo campagne, abantu biteze ingene bangana, atubwire n'ibimenyetso peut-être vya diabete canke vya hypertension umuntu yoshobora byotuma umuntu avuga ati ngahanye reka negera abaganga. Ndamuha ikaze, turamukiriza bariko baratwumviriza kugira ngo dushobore kuganira. Yego, ndabaramukije. Yego, nkuko mwabivuze nitwa Dr Floris, nkaba nkorera kuri Simerab, c'est un clinique privé. Nkuko babitanguye bivuga, twaratanguye campagne yo gupima abantu gratuitement, surtout ingwara zibiri, ingwara ya diabete ariyo ingwara y'igisukari, hamwe n'ingwara ya hypertension ariyo ingwara yo mu kirundi bavuga umuvuduko w'umurindi w'amaraso. Ego. Dr Floris, imbere yuko gato twinjira muri ivyo, nashaka utubwire kubera ikora umuganga. Umuganga no bivuga gute, narabikunda amashuri nyene arabinyemerera ndagira, mugabo ni domaine nakuze nkunda kuva ukiri muto. Nkumva nkiri muto. Ego. Nanje nashaka umbwira igituma kubera iki, ni iki cagutumye wumva ngo ushaka kuba umuganga? Size ko nobabwira birageze. Donc je le prends comme ndabifata nk'umuhamagaro kwa sinokubwira ngo vyavuye kwiki, mugabo hari ikintu cigeze kuba kera nkiri umwana. Mugenzi waje aragira akamareza gatoya, umwana w'umugenzi wawe. Umwana w'umugenzi ndabura ico ndamufasha yeje bimurabe mu badi, ndavuga ati coma nkamenya ko kugira, nkamenya kuvura, akaba umuntu nkabiye. Biroroshe ko muganga none? Ego, biroroshe cane. Biroroshe nta ma-challenge arimwo, nta kikugora, ntaco uvuga uti jewe iki kintu kirangora cane. Mbere yuko twinjira mu bindi uvuga uti iki kintu vraiment jewe naho ndi umuganga birangora? Challenge ni ubuzima bw'abantu bose, abantu twese ubuzima tubayemwo hariho challenge, surtout donc deja kugira ushikire kuba umuganga, challenge umuntu aba aciyemwo ni nyinshi, mugasi kuvuga ngo
ngo biragoye gusa sifi juste ko ubishaka ufise na objectif ushaka kugera. ubwoba bwa mbere mu docteur hakira dufate nko buri kumwe n'umuntu n'umugwayi cyangwa tukamura abantu bakira abantu bafise ibibazo ashaka kuva kandi ikibazo gikomeye cyane c'amagara umu docteur ubwoba bwa mbere agira n'ubu umuganga ubwoba bwa mbere agira n'ubu Eka nze ndivugira personnellement. Ego vuga personnellement baje. Urumva. Kuko benshi baratandukanye. Iyo umugwayi aje normalement kuvura ni ntoze donc ntushobora kwifasha ibintu byose ni equipe y'abantu benshi mugabo iyo umuntu ubonye bikunaniye ukatabaza ahantu hose bikanka yuko akira franchement birateye ubwoba rimwe kandi n'ubuzima nyene birashika mugabo c'est un peu choquant. Okay, ikibazo cyane imbere yuko twinjira mu byatuzindukanye biramaze gushika ukakira umuntu akitaba Imana akakwitabira ku Imana. Nari umustajere urumva sije nafashe responsabilité yose. Oui, ego. Wari umustajere yari umuntu wari umaze imisi ukurikirana cyane. C'était la première fois. Comment tu genre wiyumvise gute biba bimeze gute? Biragoye gusigura mugani byoroshe. Biragoye gusigura mugani byoroshe. Bigoye gusigura dis-moi ntivyoroshe kuba banyenewe kuri surtout kubera ryari n'ijyambere no mu nyuma zarashitse mugabo comme ryari ryambere narabaye choqué gatonya mugabo avec je dirais un peu d'expérience naho yari tari expérience yo kuvuga uramenyera nyene donc uramenya yuko surtout iyo ta fait tout ton possible. Urumva wakoze ibishoboka byose mugabo byane. Okay, reka tuze rero mu byatuzenduye uno munsi. Mwarateguye campagne yo gupima abantu diabete, ingwara y'igisukari na hypertension. Kwereke mwahisemo gukora iyo campagne. Iyi campagne y'ingwara y'igisukari n'umuvuduko w'amaraso twayihisemo kubera donc ziri mu ngwara comment dirais-je métabolique ziri fréquent cyane kandi zitusha abantu benshi nta mashifre mfise no kubwira bitya directeur mugabo zitusha abantu nawe uravye muri entourage abantu bagwaye hypertension diabete nibaza ko ucu hita ubona abantu atari bakenya. Et aussi twebwe ntuze objectif yacu ya mbere siyo cyane gupima abantu basanzwe bayizi ni ugupima abantu en general kuko turazi ko hariho abayigendana batabizi kandi ni bibi cyane kuyigendana utabizi gusumba ko uyizi kubera utayizi umva urafatwa uko nyene ntumenye ati je ngwaye iki biri danger gusumba ko uyizi ukamenya ingene witwara. Okay. Ni muri iyi minsi wavuze ko muri iyi minsi abantu bagendana ingwara y'igisukari na hypertension atari bake vyoba biva kuki kubera iki muri iyi minsi biri fréquent cyane gusumba mu minsi yahera? Mu minsi yahera mu myaka yaheze ko bari kubera iki? En fait intuze vuze mu myaka yaheze n'ubunya basugize comparaison sinibaza yuko vyoba ari vyo cane kubera turashobora kuba peut-être mu myaka yahera benshi bipimisha mugabo si uko iminsi itera imbere mu bintu bitera izo ngwara zibiri hariho icyo twita sedentarité donc kuba eze nta sport tugira tugenda n'imiduga ibiki donc gufungura ibintu biri
biri sucre ubu kamwe nibaza aho byaduze gusumba kandi isukari yarazimvye ni byinshi isigaye iri mu bintu byinshi ziyari mu bintu byinshi y'amaju ibintu birika amabroshete mayoneze n'ibiki byarazinze mugabo ababifata bakomeye numva ntibabihagarika yego nibaza yuko surtout n'ibyo hama hypertension nayo yobi itumwa n'iki nayo en fait nabifatiye hamwe mugabo ntaco donc hypertension n'ibyo nyene kuba sédentaire donc nibaza ko nahora kuba sédentaire manque d'activité physique kurya ibintu bitari vegan mauvaise habitude alimentaire ibintu nk'ivyo n'agastress un peu gashobora gutera hypertension ni vyinshi sinagenda detaye amantuze yose hariho harabaho na age n'ama-antécédents yo muri famille mugabo donc ni héréditaire ama-antécédents arashobora gutuma ugira ubufise haba hariho risque donc ni facteur de risque en fait uvuze ni héréditaire umenga umuntu wese umuvyeyi wese agwaye umwana wese wa diabete bambe umuvyeyi afise diabete acategezwa kujana okay mugabo urumva hariho risque yuko umuntu ashobora ni facteur de risque none basi ibimenyetso bye umuntu yobona umuntu ari normal afise igisukari kingana gute hypertension bimeze gute biharuro biba bimeze gute umuntu ari normal igisukari donc ico twita glycémie ntija hejuru ya 6.4 ml par litre kandi ntija munsi ya 4.3 par litre. Donc biri 6 gushika kuri 4 uri muri intervalle ya 6 na 4 ubu umeze neza no kuvuga kugiye munsi ya 4 uri muri hypoglycemie umuntu afise hypoglycemie none nawe aba ameze gute ni aba afise ingwara nyabakira ashobora kumwica hypoglycemie ahubwo ni mbi cyane gusumba hyperglycemie kubera imwe mu ma complication ya ntonse ya hyperglycemie ya diabete harimo na hypoglycemie donc umuntu afise igisukari cyinshi mu bintu vya mbere bishobora kumwica harimo na hypoglycemie kugira isukari kandi wumva asanzwe afise glycemie bigenda gute none navyo kugira ngo ushobore kuba ufise isukari nyinshi baranayigutoye deja ko ufise glycemie ariko ugasho usanga uri muri ipo urashobora kugira ikintu gituma ugira ntonze isukari irinze imanuka ishita imanuka brusquement cyane bigatuma ushobora habaye iki none uba wagize ikibazo nyabaki nka example naguha hariho nk'abantu bashobora duhimiriza abantu bagire sport umuntu turashobora kumubwira aja muri sport et après ugasanga donc yagiye isukari biri hejuru igaca imanuka brusquement nico gituma abantu nk'aba diabétique kenshi dukunda kubabwira bagire nose ugiye muri siporo afate akantu k'isukari kubera ashobora kumva ibizunguzungu akagira vision floue ibintu nk'ibyo gatuma ahonye agize ivyo bimenyetso bari muri abari karaton biriko biramanuka ego ntabwo byo biva kwenshi uko abantu peut-être baba barakubwiye ko ufise glycemie ugaca usanga uri kura yipriva cyane ugasanga yaranaheze no mu mubiri ça aussi ego birashobora gushika mugabo navyo birashobora gushika ngasi sinokwankuhaja cyane umuntu afise ntuze ngumva ngo ucuze uracishamwo agasukari oya kenshi bakurikiza ziriya mpanuro duhabwa n'abadiabetologe ukuntu bafungura n'iki ziriya mpanuro zikurikije vraiment
ntuze nta kibazo wogira ego. nta muntu ufise hypertension nawe? Hypertension pana hypertension turacari kuri diabete. Hyperglycemie bayita hyperglycemie. Hyperglycemie donc nawe nyene donc ushaka ibimenyetso ibimenyetso ni bya bindi arashobora kugira kunyoterwa cyane kuma mu kanwa ashobora kuja ku mwanda muto cyane bino ashobora umwanda muto cyane donc kunyoterwa cyane cyane kenshi n'ibintu nk'ibyo nya ego kenshi n'ibyo donc si ndafasha amasinya yose kenshi ayo masinya niyo akunda gutuma abantu bagira inama. Umuntu biri kumwe n'umuntu ngahanya ashobora kuba atari umuganga ukaba usanga uri umuntu n'umudiyabetike ni ikintu umuntu yomufasha bari kumwe iyo abonye bene ivyo bimenyetso agiye muri ipo canke agiye muri ipavyo bari nk'iki n'ikintu gishoboka cihuta nka secours ya mbere umuntu yomugira yo bari nk'iyi. Kenshi umuntu agiye muri ipo kubera iranyaruka cyane akunda aragira amantuze intuguta ikanye gira intuguta ikanye cyane akabiri yashikanye cyane kenshi urashobora normalement si vyiza yuko umugira ico mufashije utamurera kwa muganga kaba mubagira ngo suppose ko turi kure turi ahantu tutari accessible ku muganga bashobora kuburamuha intuze ikintu gisosa gusa akabaranywa ego no kuvuga nk'ifanta yariyo yose nta irendike ifanta yariyo yose apana ijya sans sucre ajouté quand même nibaza ko zirimo intuze nkenya gusumba umugabo yaba citron yaba coca yaba sprite nayo coca zero ni bon. Oui, donc coca zero normalement nta sukari irimo bavuga sans sucre ajouté je pense ko iyo yoba moins indiqué gusumba izo zindi ce qui ne veut pas dire yuko itari mu isukari nayo nyene avuga ko sans sucre ajouté mugabo iri mu isukari ariko semye umuhaye nka citron canke ikindi kintu peut-être igisuguti canke imbondo ndabizi birashoboka. Hama hypertension bambe hyperglycemie afise isukari nyinshi yaduze nayo ikimenyetso ca mbere gishobora kubikwereka kugira umuntu ashobore kumufasha niba arico yomufasha cuma riri kenshi umugwara kugira ko anyotewe cyane cyane aja ku ntuze kumanda donc kenshi intuze hyperglycemie iyo umuntu arinze agira intuze donc agira malaise hamwe iboneka cyane vraiment mwihutanira kwa muganga ko no kugira ngo ikintu uwo muhanyo usanga bidakunda kwanywa hari igihe usanga bidakunda kwanywa gusa ashoboye kunywa uramuha amazi akagira umva anyotewe cyane anyotewe urashobora kumuha amazi anatonda yo kumushikana kwa bishobotse kwagira kwanywa. Okay, reka tuje kuri tension navyo ibimenyetso bibari nk'ibihe byo bari muri ipo ni bari mu hypotension mbega izo ngwara zirafatanya hari ihuriro bifitaniye umuntu ashaka kuzigwarira rimwe canke ivyerekeranye na tension biraza bikagenda bivanye n'ingene n'ibihe umuntu arimo. ingwara sinova ngo zirafatanye mugabo imwe irashobora gutuma iyindi iza donc diabete irashobora gutuma haza hypertension na hypotension na hypertension surtout kandi na hypertension irashobora gutuma irashobora gupfa iri mu facteur de risque nayo nyene ishobora gutuma ngira diabete ibya glycemie biduga canke bitamanuka. Nari mvuze twavuze ibimenyetso peut-être bya glycemie ibimenyetso biri umuntu ashobora kuvuga ati iki kimenyetso vraiment umuntu yagize tension nyine arashobora kuba atafise tensiometre canke atayigendana atani yafise niki kintu umuntu yobona ikimenyetso kinini nk'iki. Kuri hypertension kenshi
hari igihe umuntu akubwira yuko yumva guhema bigira bitariko birakunda kumva apana ko yabuze inkwi yamuga kumva umenga guhema ntibikunda kumva hypertension kumva umenga ararushe kumva babara mugabo wicaye ngaho mukumva umenga umutima urarushe iki ego kenshi n'ibintu nk'ivyo hypertension nayo kenshi usanga umuntu ashobora kugira ibizunguzungu akameneka umutwe ego kenshi n'ibintu mbega burya nta dufate nk'ubu nk'akarorero nk'umuntu yanyoye ikawa barakunda kuvuga ko umenga arafite umutima wiruka cane hari ico vyoba vyonona ku buzima bw'umuntu mu vya tension navyo ikawa c'est un excitant iratuma umutima utera cane n'ivyo donc urumva iyo unyoye ikawa uri mu hypertension kenshi iratuma tension iduga ico kimwe n'inzoga ico gituma tubibabuza nk'abantu usanga basanzwe bafite ingorane y'ivumbuka none bigumaho ntibihera nagira ngo tension ntiyigera iba stable kuri abo bantu baba hypertension donc izo zose ni ingwara ziri chronique no kuvuga ntizikira mugabo barashobora kuyikontrola no kuvuga irashobora kuba kontrole umva bivaye hari nk'aho usanga baha imiti bidasaba ko babaha imiti akakubwira wowe kugira sport gufungura ibi n'ibi hanyuma ugasangira baye kontrole iri mu mashifre meza hariho n'abandi usanga bisaba ko baha imiti bakabaha imiti nanye nikaba kontrole ni ukuvuga wakurikije impanuro uhabwa n'abaganga bakagira iki irashobora kuba kontrole mugo urumva ntushobora kuvuga komandira nk'ubu bunye ngo yakize ugaca usubira kwinywera ivyo ushaka iki cisubire hariho igihe ku vyerekeranye na diabete baravuga ngo wirinde ibirimo isukari wirinde kurya inyama zimeze uku wirinde ugire sport nyinshi ivyo bisanzwe bibizwi kugira ngo ushobore kwirinda bishoboka diabete hypertension nayo tension nayo hoba hariho ibintu vyo kwirinda kugira ngo umuntu agerageze nko twirinda diabete bishoboka tension birashoboka navyo ko tension nayo nyene urashobora kuyirinda donc nabwiye donc hariho izo ngwara zose zirafise bijya nabwiye amafacteur de risque hariho ayari modifiable n'ayatari modifiable umva ntaje y'umuntu ntaco ushobora kuyihindura abantu bakuze cane baragira tension iri hejuru gusumba bakirije naje y'umuntu ntaco ushobora kuyihindura ko antecedent zo muri famille yawe donc ntushobora kuvuga jewe ngo papa ndamuhevye ngo wumva ko yaraye ntoze ngo ntayumva ivyo ntushobora kubihindura mugabo bimwe twahera ko byose za sedentaire donc urumva kuyikingira no kugwanya bimwe nahera ko bimwe wabatse bwa mbere ivyo muri diabete nico kimwe n'ivyo muri tension oye apana byose donc no kugwanya iyo sedentarité kugira sport gusa ikintu twongera ko muri diabete muri hypertension kitari muri ntoze no kugabanya umunyu regime hyposode bagwaye tubwira gabanya umunyu amavuta tukayagabanya murakoze cyane impact none kuri iyi kampanye mwari mu mazimisi muri ko murakora izohera igenekerezo rya 14 yo bari iyi umwite gushika ubu iyi minsi tumaze kugira turamaze gutora donc nanyene chiffre sinazifashe muga turamaze gutora abantu batari bake bagwaye impuze y'aba diabete batari basanzwe babizi attention batari basanzwe babizi nibaze yuko hanini ni ico
twari kiri mu byo twari dushaka. La suite none cibihihe kuri abo bantu mutoye? La suite no kubatreta no kubavura. Muca mubatreta mwebwe nyene ni oya donc hariho ntuze tugira turashobora kubagira ama examen makenya kugira tuzobarungike haba ba cardiologue canke kuba diabetologue ou endocrinologue bafise une idée ya ntuze natwe dufise une idée ya yuko iyo ntuze yabo ko ata bintu yononye cyane mu ntuze mu mubiri. Yego sinzi ko ari cyo wobwira bariko baratwumviriza kugira cyo turangiza peut-être niba ari cyo noba ntakubajije ubona uti iki kintu nobwira peut-être umurwayi wa diabete cyangwa wa hypertension cyangwa umuntu atazi campagne ugira cyo mubwira kugira ngo cyo turangize. Nagomba ndabashimira kwanza. Murakoze. Ego hanyuma ndababwire yuko ingwara ya diabete na hypertension ego nivyo navuze yuko si ingwara zikira, donc ni ingwara umuntu agenda mugo umuntu ashobora kwigendana bakabana neza akagira. Ego yaza ko ari ivyo nkashishikariza abantu kwipimisha yaba diabete yaba hypertension kugira umuntu amenye ingene amerewe. Ngaha no muri Simelab bizoba biheze inyuma ya lo14 canke murafise ibindi mutekekanya kuzoca mukora canke mwama mukorera muri binyene vya diabete na hypertension? Nibaza ko bitazoherera nibaza hagize gishasha kiboneka dushaka kugira tuzobibamenyesha kandi tuzokomunika nandi turengene abantu babimenya. Yego murakoze cyane rero turabashimiye dushimire n'abatwumvirije nibaze yuko bivanye n'uko yarari karabibabwira no kugira ngo tugerageze kubungabunga amagara yacu umuntu akagerageza gukora ivyaba yabwiwe na muganga surtout kwivuza kumenya amagara y'umuntu ahaba ageze apana kwivuza ari ukugwaye ngirane cyo gikuru ukamenya ndaje tado santé yawe umwanya wari wose ku buryo binaborohera n'abaganga iyo hageze kukuvura. Turagushimiye cyane Dr. Florence. Murakoze cyane. Turashimiye namwe mwese mwatwumvirije mukabimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu.